nkeneye mbome muhumuza Jenije shikiriwe. ndikaza kuvoma kwanza uyonye Bwana jenije shikiriwe reka kuntera amajambo. Sawa. uyu ashikiriwe nanje cambo sawa Jenije shikiriwe. ndayugara Uragira uri bakanda yugara nukuvuga yuko aje kubona gashikiye ngaha. Uruzomera mama. Habe bayo. Jenije shikiriwe. nitutanga amahera twese Baraguhenze. Wamukobwa kandi bugiriza ngo babugiriza ngo bamwe abakobwa. Habe. nta n'umuhungu aganira ku Jana si tumwana Barabahenze. kugira manzi kwakakaje ngo ale mbaze ale ruka yumva giwanje muzamutira Wa mugabo nawe nyine ndakujaniranya n'abakobwa sawa. vomera Habe. Cyose nije shikiriwe ngaha. mviriza mbereza nanje Yampaye inka. Uri kubura mugamwa je. hari umuhungu avoma Yo. reka gufinata nawe mpereza nivomera hari umuhungu avoma Umuhungu avoma. Umva nta mazi nywa. Mr Robert Boma nyuma yo kwitunga wari umuntu umugabo kumushwa Erega ntibazi yuko je nitwa na Robert. Nta nivyo baza. nanje nitwa rukundo ntavyo waruzi Yego kwe. nanya Uri rukundo wewe. nitwa rukundo Sawa rero nawe nkunda turahabe. Hagira ko mwumva muri abakobwa. Ukora umupira ngaha ndakwereka. reka basi ndagufashe kuvoma sibyo Wewe ntubona none wewe. Urekane n'aba bantu zenyaga. oya ni mugira ni ngoma natwe dukane erekana ko kudutera induru natwe dukane kuvoma nimwumvikana natwe twumvika sibyo Zira n'iryo muntu kabisa. Yego. tugisha ukuri ndangurana rukundo turifa Umugabo ucu ntwaze n'umuhira. oya ndaterura gusa ndagushire ngaho wowe hama ibindura navyo uravyifashe Uwahaye umuntu aramuhata rukundo. Yego no muhira urantwaza n'ukuri. muhira Yego vraiment. Nta kibazo rugo. oya n'ukuri ndatinya kuja muhira aho umuhungu aba Kasi ndabigusavye rugo. Yatabaye chansa ngo umuhungu ujya ari kutuvoma ari kutambuko. jewe nkamumenya cyane Ari washika. Uhagarikiwe n'ingwara voma. umwana wanje Yego vraiment. wewe Ukuntu. Nasize baraga kuzikusanga bitsigiye kwera. Rekane nabo ndakwe ruko. ngira ni ngoga mutibisa natwe kuvoma hewe nimuteka yegeze inyuma we Utamusanga burya ari gututanga. ndi umukobwa akundwa sha Umviriza ndakubwire. Umenga bashaka gukororera rimwe ganani. Oya ntabwo ari inkorora ugomba tureke gukororamo Reka mvuge. ndakumva papa Reka twivomere. Umve. Nimugende sha twivomere muri cyo. Dufise telefone. Niyo nico kibazo cyayo dufise. Wewe urinde kwanza umusaba telefone. none nubona ko ari umuntu Gendo. Wewe hora. Cyangwa umbajije Niko ndabazuye. turasabye basi muduhe telefone Cyangwa umbajije izina. usanga bafishije umuntu Umve. Basi nakurere. Umuvyeyi. Jeba nitwa Tegeko King. Aba nibera aho haruguru yo ngaha. Ntiza nindi akakumbwira aho ndamusanga. Jewe abaye mweke sinayiba. mubyize Mu telefone ra hanyene. inangorane nawe Hanyene aha. Hagarara hanyene aha. n'abahungu ko baguma binanura mu kuvuga Indira mbanza kurira. mukurireyo kode umenga n'ubusimbira hamwe Amayinite yanje wihenduye amare. Reka kumvangira none sinirabira nimero ndazibura soswa ni wiza senkani zeti Reka kumvuruka Siza sani zeti wiza senkani no Suma. we ntubona ko umenga n'ubucucuwe je mbona kariya kari inyuma kariya kambaye bafashe usanga bafise ingorane Simbumbiye ngo ndayiba. nta kimwe nzi ko bafashe jama yawe kariya kambaye ubuturehera Urambona rindi. kaguma kagira utuntu we ntiwabibona je nibagiye ko usanga afise ikibazo Jewe bayitwaye. kandi rero nari nibagiye mu mamazi yo kunywa aka gahungu karasara oya ni muzima ni Rekana n'uyo shareka twi. nasara nywa amazi getayo Rekana n'uyo. getayo ubuntu nk'ubwo gawe mukwenyene oya mukwenyene si reka ndaguha yanjye eya mukaje sawa ndabona umenga ntukwije mu mutwe kubera ndagusabye amazi harakantu ndagusabye kiri ku mutima Umva waje gusaba ikiri ku mutima ngaha. mbabarira nywa amazi papa mbabarira Ugenzwa n'ikiri ku mutima. oya we Robert uraheza none kumwe ungara rindira twuzuze Akingi Bosco nawe. Genda mukebuke. sawa sawa igituma gwaye hera mukurirera muragize neza genda amahoro ego muragize neza kabisa none Robert wo kuva bavomera uraheze rindira nawe nituraheza Hama narakubwiye King Boss. none babaga b'amatelefoni bari hehe Anguri yageze haranganye auribwe Eba. yo
narishikiriwe banza urindire banza murindire